yari hamenyerewe nuwo kwihangana tugashika kwisozera. Kamenyere twari tumenyereye umuntu byari bisanzwe guta ibintu bidahetse, ariko nibihinduke. Ntabyo mwumvira ikirahindura, ntimwumva ko hagira hariho gushumbusha iby'inzige zakegese. Nta kintu kibabaje nko kuba inzige zarakegese ibintu mugabo bitababaje uwo zakegeteye. Igakegeta mugabo ntiwumve yuko ufise umubabaro. Muri iyi minsi iyo ndiko ndayagira umuntu ijambo ry'Imana nkabona ntaryakiriye, murandamubwira nti simbabajwe nuko utaryakiriye, ntibabajwe nuko bitakubabaje kutaryakiriye. Mbabajwe nuko utababajwe n'ukuri urukundo gutariko mugabo ntubabaye. Imyaka abantu baranyazwe, baribwe, inzige zarakegese ziraheza mugabo ntibababajwe nuko zakegese. Abantu kugoroka nk'uko twabyumvise mu ijambo ryatanguye, barakunyazwe, barakwibwa, ariko nta gahinda bavise ko batagorotse. None haje ikibazo ngo ninde azoshobora guhangana n'umunsi ukomeye uteye ubwoba w'amaseruko ya Yesu. Abantu bakinagiye mu bintu bya mbere bibwe, baribwa ubwoba ntibagira nama, baribwa isoni ntibagira nama. None umuntu yibwa ubwoba akibwa isoni, wumva basiga kiki? Umviriza rero, amasezerano tumaze kumva ngaha yamaze gusohora. Ijambo rya mbere rivuze ngo nzogira gute? Nzobashumusha. Wemere gushumusha ubunyene mu izina rya Yesu. Urwanire gushumusha ubunyene mu izina rya Yesu. Urwanire imiryango yawe kwivana ngaha mu izina rya Yesu. Natangariye Imana ngene Imana izi gutondeka. Murumva ngene yatondetse? Ntimurabyumva je ngira ndababwire ngene yatondetse. Ijambo umukozi w'Imana ahereje ko nimba muza kubona ngene yatondetse, yereje ku ijambo rivuze ngo hariya mu gitabo ca Yoeli ngo noneho nimugiye gute? Nimunezerwe yemwe bantu b'Isiyoni, munezere guhoraho Imana yanyu, kuko ibahaye iki? Yogoro y'Uganda. Dushimira Imana. Manura hari ikindi twongeye mwakibonye ngo kuko ku rugero rukwiye, kuko ibarekuriye imvura ikabaha iyagatasi n'iyiki? Iyagatasi ni imvura igwa, imisozi yaragataye, ubusizi bwarumye, igashize ikabombeka ibyagataye, bukeye ugasanga byatanguye guhinduka. Iyo ni iyagatasi, iyo niyo gutasura. Hagaca hazi y'urushana, niya yindi bombeka, ibyatsi bikamera, umuyonga w'inka ukagwira, umuntu aravya ikaryoha, umuntu wese akayiraba kubera ni mu gatasi. Ndakwifurije agatasi mu izina rya Yesu. Ndakwifurije agatasi mu izina rya Yesu. Ndababona ko mutabishyize mu gaciro, reka ariko ndabaraba mu maso. Ndabifurije imvura y'agatasi n'iy'urushana mu izina rya Yesu. Gomba muvyemere kandi girira isuke. None twahereye ku ndirimbo ivuga ngo iki? None mwibaza ngo yapfuye kuza, none inyishu yamaze kuboneka. None agapasi wayiteguriye ngaho iryo jambo, ntiwajya warizanye, ntiryari mu nteguro yawe. Yamaze kubabwira igihe duhimura yiki bwira mwicaye uti akiri uwo mugisha. Nagira nawe ahubwo nagira ndabwire, ndababajwe n'abaza batashe. Hariho ibihinda bigira bihindire ngaho. Uva ndababwire, muri ibi bihe jewe ndabona aho ibihe bigeze, ndabona n'icyo Imana igira ikora. Mu minsi heza nagiye kuvuga ubutumwa bwiza ahantu, nsanga abantu
ni bake nta numva sinosigura mbwira abantu birukanga genda mubazane genda muce hirya no hino hari muri ise irukanga mu mayenterna igenda mu makoridoro mu kibuga mubabwire muti amazimano yateguwe ni munsi barabazanye icyanryoye kidasanzwe bagiye bihanye gorora ibiganza dushimira Imana bagiye bihanye bikomeye ubirizane kubwira nawe naguvuze akagoye ni ntugenda hari ibiko birahinda ijuru ryatetse umuntu wese agira arye kandi urye uryohewe byateguwe n'ijuru irya mbere rero Imana yampaye mpereye kuri iryo mukozi w'Imana avuze reka muce mushishikara urutonde yatondetse Yakobo 17 mwumva ikivugwayo cete ca Yakobo 17 mwumva icyo muhemu yaduhaye igitabo ca Yakobo igice ca 17 igice ca 4 igice ca 5 umurongo wa 17 havuga gutya Eliya yari umuntu ameze nkatwe asaba yinginga ngo iki imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihe yongera gusaba ijuru rekura imvura isi imeze imirima yayo amen imvura igirirwe haleluya uruta Eliya ari ngaha uruta Eliya ari ngaha bwira mwicaye uruta Eliya ari ngaha uruta Eliya ari ngaha yaduteguriye imvura ya gatasi imvura ya mwe y'urushana Imana iragomba ko tuba mu gatasi k'imwemu iragomba ko tuba mu rushana rw'imwemu Imana yaduteguriye imvura nuyakire mu izina rya Yesu imvura Abaheburayo singura gatoyi Abaheburayo 6:7 indimiro zinyoye iki ntimurahabona indimiro zinyoye iki yaziguye ko kenshi iyo zimezwe mw'ibirimwa bikwiye abazimiwe zironka iki Imana igomba idusuke ku mugisha uduhesha umugisha w'Imana igomba idusuke ku imvura iduhesha umugisha w'Imana ibya bindi inzige zakegese abantu bagiye babone kumenga umugisha warakegeswe umugisha w'amashimwe warakegeswe umugisha wo gushinga intahe warakegeswe mw'abantu imyaka tugezemo ndumva ko hari ibihindi Imana igomba isuke niyo mpamvu mukwiye gutangura kwimenyereza kuzana abantu mu bikorane nk'ibi hari ibyo Imana igira ikore none nk'uko Imana nubigira isuka imvura nindaza gutaha yirengagije nagomba ndabahanure ndabagira inama ntihagira umuntu n'umwe agenda yirengagije iby'imvura kuko nk'uko mwabyumvise ni imvura yo gushumbusha hari abamaze imyaka myinshi mu bugaragwa hari abamaze imyaka myinshi umengo barugarijwe ngo nicyo gituma ngo indimiro zinyoye imvura yaziguye ko kenshi yaziguye ko kangahe uyu mwanya imvura nijoro utahira isuri ikugweko hariya ejo mu gatondo utarajya gusenga ikugweko hariya uzinduka urahamagara imvura uze ugenda watose winjira mu rusengero watose haleluya imvura tarukumanirwa imvura hanyuma rero ngo iyo zimezemwo ibirimwa bikwiye abazirimiwe zironka umugisha w'Imana amen amen uyu munsi hari ikintu Imana igomba gukora aya majambo nayahawe mu gatondo
nyiriko ndayahabwa ntangura kunezerwa. Imana urampaye amajambo muri cya gikorane, amajambo y'imvura. Imvura rindira murabe ngene dushishikara. Ibyakozwe mu 14, ibyakozwe mu 14 ku murongo wa 17 murabe ngene havuga. Ibyakozwe mu 14 ujya murongo wa 17 havuga gutya, ariko ntiyagize gute itagira iki icyo kwishingira intare, kuko yama ibagirira gute igomba itugirire neza, izongera kutugirira neza, izongera kutugirira neza, izongera kutugirira neza, irongera kutugirira neza, irongera kutugirira neza, hindura, irongera kutugirira neza, irongera kutugirira neza. Uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana. Iyo niyo Mana nzokorera, iyo niyo Mana nzokorera, iyo Mana itanga umugisha igasuka imvura mu bantu bayo, ikanywesha abantu bayimvura muri iyi myaka y'ubugaragwa, muri iyi myaka y'ubwumane. Iyo nyene iyo niyo Mana nzoka. Twasomera rimwe twese mwumve, ariko ntiyabirekeye itagira iki, kuko yama ibagirira gute, ibaha iki, iva hehe, n'ibihe bimeze gute, ibahaza iki, yuzuza imitima yacu iki, akira umunezero. Gorora ibiganza wakira umunezero. Ndabiro wicaye ko yakira umunezero, utakira umunezero, utakira umunezero. Haleluya, ngo ntiyabirekeraho. Amen. Wamenye imyaka yobirekeraho, apana ntiyabirekeraho. Akagace kari ntishaka kubirekera ngaho, igomba iduha umugisha, umugisha w'imhemu, umugisha w'imvura ya mhemu. Amen, amen, amen. Hari abatwihenze ko birahindutse, hari abatwihenze ko birahindutse. Haleluya, haleluya. Hari abatwihenze ko nawe barakwihenze ko. Amen, amen. Urabaza icyo uzobwira bamwe bakwihendako uti byarahindutse, narasutswe kw'imvura. Aha muraza kubona iyo biza guhera, aha hari bigiye bihinduke, hari ingabire zigiye zitangirwa hanyena. Amen, amen, amen. Ngo ntiyabigumije ngaho, urabyumvise ngo ntiyabigumijaho, ngo ntiyabigumijaho idafise uwo kwishingira. Uno munsi rero ngo ntiyabigumishaho, niko twasomye, ntiyabirekeye aho, itagira icyo kwishingira intare, kuko yama ibagira neza. Ibaha iki, imvura ivuye hehe? Mbega bene da, murizera ko uyu mugoroba wa Rokenzi imvura ivuye mu ijuru ishobora gutibukira ngaho? Abo ngaho murabyizeye? Subiramo muri mu ntege nke, vuga cyane. Ngaho murabyizeye?
Luka 12. Luka 12 ngene havuga. Luka 12. Imvura ivuye mu ijuru itegerezwa gusukwa. 12 5 na 4 murabe ngene havuga. Luka 12 5 na 4 havuga ngo kandi abwira ishengero ati iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba muca mugira ngo imvura iraguye, kandi niko biba. Amen. Amen. Hari igicu cy'impemu, hari igicu cy'umugisha. Ndumva gusumba kwacu. Amatwi yawe niyuguruke mu izina rya Yesu. Amatwi yawe niyuguruke mu izina rya Yesu. Ugusumba kw'imvura, imvura ya mpemu, imvura y'umuhezagiro, imvura yo kuva mu ntege nke. Ikibambazi shizubayemo kikavuga ngo imvura yamuguyeko. Aho uryama bugacu udasenze, imvura yamuguyeko. Rindira wumviriza ikindi. Hariya muri Zekariya bavuga gute? 14. Raba Zekariya 14 umurongo wa 17. Kandi abasuzwe kw'iyo mvura no mu kuronka Bibiliya baranyarutse. 14:17 havuga ngo ariko umuntu wese wo mu miryango yose yo kw'isi atazogira gute ngo aje hehe kugira gute usengane nyene ingabo iwabo ntiyazogira gute Amen. Amen. Tugomba rero tugira imigabo. Guhera ubu tuzosenga Imana nyene ingabo. Abemeye kuzoyisenga manika amaboko. Aho nihimburirwa, nihimburirwa. Umviriza rero tuvugana. Nimwumvire isezerano. Ngo utazoduka. Ngo ariko umuntu wese wo mu miryango ya hehe. Yose ya hehe. Yo kw'isi atazoduka ngo aje Yerusalemu gusenga umwami uhoraho nyir'ingabo. Iwabo ntihazokoroka niki? Ubu rero umuntu agomba kwiwe hazokoroka imvura. Nasezerano Imana ati Mana guhera ubu ndagiye kugusenga. Kandi Yesu yarabigoroye aravuga ngo si ngombwa ngo tubanze tugiye Yerusalemu, aca tubwira aho tuzobikorera. Ngo ni hehe? Mu mpemu no mu kuri. Aya mavi yacu akadushorera akatujana mu mpemu no mu kuri. Muragomba kwimvura izogwa iwanyu. Muragomba kwimvura iwanyu guhera no munsi. Muremeye kuzosenga uhoraho. Ntimwabonye amazina yiwe. Mwabonye ngo n'uhoraho ni eheri murara ngo gusenga ijya mbere umwami, ijya kabiri ine, ijya gatatu ine. Tubisubiremo gusengane noneho nimwovuga cyane gusengane ijya kabiri ijya gatatu utazoja kumusenga ngwiwe nta nimara izohakoka. Zanzige zarariye uko utari uzi gusenga, zarakogose zirakegeta. Ubu rero umuntu avuga ati naho twogusengera gute ikige kigahara ntamvura izogwa. Ariko none nindatsinzwe nuko atahora asenga avuga ati Mana iyo mvura hafi wanjye itohagwa ndemeye guhera ubu nzohora ngufukamira. Ndagira ndabe abafise amavi akomeye manikamo guturaba. Abafise amavi akomeye haguruka mbere, haguruka. Aho yaba utarubize amavi akomeye n'uburahagara icara. Aya ni amavi akomeye mba ndabugoye ntimufukame ndaretse. Muraza gufukama ngaho, muraza gufukama aha kizoba kibaye intango yuko muzofukama ni wanyu. Ubu rero umuntu wese agomba kwiyumvura ayivana ngaho akayitahana akaba yemeye kuzosenga Imana mu ngoma zishasha zijyanye n'imvura shasha n'amanika ukuboko Imana imubona. Ndabafotoje tugiye gufukama Imana, inzige ntizizosubira gutumbera iwacu. Mana aba bantu bafotore
abo bantu bashyira muri kamera yawe bagiye kugufukamira kugira ngo imvura izikoroke iwabo izigwa ari imvura y'umuvuvu y'agatasi n'iyirushana. Umviriza rero, hari ibintu bigira bikoreke. Aca arashishikara kuri 18, nzoziburura iki? Si marimwe, si isaro, ngo nzoziburura iki? Mu mpinga z'imisozi y'uruharabuga n'amasoko hagati mu myonga, ubugaragwa nzobuhindura ikidengeri cy'amazi. Muvuge muti amen. Ubugaragwa bugira busubirwe n'ikidengeri. Iminsi umaze mu bugaragwa kubera inzige zakwibye zakugegeteye ibintu, Imana igira isuke amazi ngo ikidengeri. N'igihugu cyumye nzogihindura iki? Imbizi z'amazi. Shishikara, izi z'amazi mu bugaragwa nzogira gute? Nzohatera ibiti by'iki? Muce muri aba rero, ibi biti rero bifise amazina atandukanye. Uko niko ngomba muri ibyo bintu byahora ari ubugaragwa, Imana igiye iteremo ibiti bitandukanye. Wewe uba igiti kimeze nk'isede, ubundi amegere nk'igiti kimeze ukundi uza gusoma, kuko ingabire z'Imana ziratandukanye. Duce tuzunguruka iyi si tuyimare ubugaragwa mu izina rya Yesu. Umviriza rero wowe utora iki wawe, ngo mu bugaragwa nzohatera ibiti by'amasede n'iby'imishita n'iby'imihadasi n'ibya elayo, kandi mu gahinga nzohashyira ibiti by'akajwari n'iby'imitidari n'iby'imiteyashuri bikurane, kugira ngo barabe bamenye bitegereze batahure hamwe yuko ukuboko kuhoraho ariko gukoze ibyo, kandi kubera w'Abisirayeli ari wabiremye. Muvuge muti amen. Muvuge muti amen. Umve, igira idushinge muri ubu bugaragwa bw'isi, igira atemesha amariba. Mu buraruko bw'igihugu habe amariba, mu buseruko bw'igihugu amariba, mu burengero bw'igihugu amariba, mu manuko amariba. Ubugaragwa turaburanduye mu izina rya Yesu. Hanyuma rero muri ubwo bugaragwa igira ihateragiye. Amena. Kandi nizodutera dusa, umwe azoba ari ukwiwe, umwe azoba afise ingabire yiwe, undi azoba afise ingabire yiwe. Ibi biti twumvise, igiti cyose gifise akamaro kaco. Isederi ifise akamaro kayo. Mwumvise ngo hari amasederi ameze uko ameze, hari imishita imeze uko imeze, hari imihadasi imeze uko imeze, hari elayo iri n'ukwiri. Hanyuma kandi hariho akajwari kari n'uko kari, hariho imyeyi imiteyashuri iri ukwiri. Mugabo icigane ngo byose uko biri ngo bizokurana. Amen. Bizokurana. Amen. Abazobiraba nabo ngo bazoca bamenya, bitegereze, batahurira hamwe, bati ibintu ukuboko kuhoraho niko kwabikoze. Bagira ngo Mana uri nkuru, uwera wa Isirayeli uri mukuru, niwe yaremye ibyo. Amen. Niyo mpamvu rero uno munsi rero tugomba Imana igusuke kwimvura, ikayongera igutware muri buno bugaragwa bw'isi, izoje ugutera nk'ikigemwe c'igiti gifise valeur, gifise ingabire. Wowe uzogira ingabire yawe, uwundi azogira ingabire yawe, kugeza aho tuzotuhura. Umwe ati hajya wowe ufise ingabire, ati jewe mfise ingabire, uwundi ati mfise ingabire. Umuntu wese n'akarama yake, umuntu wese n'ingabire yiwe. Turangirize mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, tujye dusenga Imana. Ibyakozwe n'intumwa kabiri, byakozwe n'intumwa kabiri, ujya murongo wa kabiri, ujya murongo wa mbere havuga ngo umunsi wa Pentekote ushitse
bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka, uguhuta k'umuyaga w'ingomezi gikwira hose mu nzu bicayemo. Habonekera ibintu vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja ku mwumwe, bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimuko mpwemu abaye kuzivuga. 17 ati bizoba mu minsi y'iherezo, niko Imana yagize, nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri wose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, n'ibisore yanyu izobona ivyo yeretswe, n'abatama banyu bazorota inzozi, mbere n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa. Muri iyo minsi izobasuka ko mpwemu wanje bavugishwe nanje. Amen, amen. Iyo ni ya saha, iyi ni ya saha. Iminsi irasa nk'ingana, uyu munsi ni munini cyane, amasaha arasa nk'angana, iyi saha igombiwe nini cyane. Unama, ndakubwiye utarahaguruka, unama. I Yerusalemu hari ibintu byabaye umunsi udasanzwe, abantu bari bakoraniye birahinduka, bari ahantu nk'uku natwe turahanyine, ibintu birahinduka. Bihindutse ngo batangura gusukwa kw'imvura, imvura y'igitangaza, imvura y'agatasi, imvura y'urushani, basukwako bahimvye mpemu. Ngo babumvise ati aba bantu baboreye igisama cy'isama 3. Petero ati si igisama, ni ibintu Yoweli yari yaravutse ngo mu minsi iherezo nzosuka ya mazi. Rero yari yasezeranye gusukwa, rwa ruzi rwari rwasezeranye gusukwa mu bugaragwa. Imyaka tugezemo ya bugaragwa, abantu bagenda basubira inyuma, none Imana yayo iti ngo masuke, ngo mu bugaragwa ndabusukemwo amazi, ngo mabanda basukemwo mpemu, ngo mabanda basukemwo umuvyuro, ngo mabanda basukemwo kurondera Imana, ngo mabanda bahagagiza agashitse kadasonetse. Retetetesa rumeteteta reteta. Ngo ndababaza, ninde agomba kuronka agakiza original? Hagarara umwiyere ndi hano. Agakiza original, atari kakandi ka pirate, apana kakandi ukuvuga ngo ndafise idini. No, original, original. Kuko ni warongo original, ni uzoja kuri kimwe igiti kimwe muri zabiri. None igisigaye ni ntabirenga ko umuntu acaza agafukama, muze mubandanire ngaha hanye naha, ufukame nahanye. Umuntu wese afukama araba hari abakozi b'Imana bari, umusaraburaha, amarasaha, kuko bya bintu byose bizagusukwa, ibihinduka byahindutse. Uruzi rw'Imana, uruzi rw'Imana byagira ufukama hariya kure. Oya, ahanye naha, komandema nahanyene, ahanye naha. Ibihinduka bihinduke, ibisukwa bisukwe, ibikorwa bikorwe. Uruzi rw'Imana aharuza ingabire zizagusukwa. Mugabo umuntu wese amaze gushaka agakiza original, ya dini yawe niyo gushana mu ijuru. Oya, ya dini ya papa na mama wawe ntacyo yogufasha. Hapana, icyo kugira ikimazi nicyo bita agakiza original, kadasondetse, kadatera amazi. Original. Wemere ko byose ubihebye, ibitagira ikimazi ubihebye, byose kubihebye. Duze Pasteur Shadrake ashikino asenga Imana. Agira asenga Imana, agira sabe ikintu cya mbere cyitwa amaraso. Ayo maraso atakuhagiye, izina ryawe ndishobora kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Wewe usigaranye ideni yuko uzorondera abakozi b'Imana ngo wature.
ariko niwabishira kuri urutonde aya masengesho aragira gusengera ukemera kwaya gusengera ukayizera ukemera no kuzorondera umukozi w'Imana ku bintu utari bwature byagutsinze ukabyatura nta kabuza izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo hanyuma tuje dusengera iyo mvura mu nyuma. Mana data wa twese uri mu ijuru urakoze cyane mwami Yesu urakoze aba bantu bawe mwami kubabona imbere yawe aho bari kubisa imbere y'ibirenge byawe mwami inyonga zawe nizinyuranganye muri bo mwami Yesu uri mu ijuru baratsinzwe gose bikubisa imbere yawe bariko barakuririra bariko barakwaturira ivyo shetani yabanduje mwami Yesu uri mu ijuru ingene bariko barakudondagurira bariko barabikwereka kimwe kimwe babikwerekanye umubabaro bafise intuntu mu mutima mwami Yesu uri mu ijuru imyambaro yabo niyezwe bagutera ikigongwe amaraso ya Yesu 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 yazi imitima y'aba bantu yazi ivyiyumviro vyabo yazi imibiri yabo yazi muhamu yazi ubugingo mw'izina rya Yesu imbere y'Imana baboneka arabera umuntu wese yumva ijwi rimubwira ngo urahariwe ngo naho vyoba tukutuku amaraso ya Yesu aravyejeje naho vyoba bimaze imyaka naho vyoba bimaze imyaka naho yoba yari yarabinyegeje ko atsinzwe akaca bugufi amaraso ya Yesu aramwejeje none rero mwami Yesu indirimbo zisubire mu mitima yabo umunezero wuzure amahoro atemba nk'uruzi aze mu bugingo bwabo kuko icaha gikuweho shetani yabahagarara imbere shetani yabatera ubwoba shetani atsindwa imbere y'abantu b'Imana bakuneshesheje amaraso ya Yesu urakoze mwami urakoze ku ivyete bitabuwe urakoze kubahaye kagakiza ka mbere kabaje kuvugwa n'umwami wacu kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise Imana ifatanije nabo kugashingira intahe baje barondera kagakiza ka mbere urakoze mwami kubababariye urakoze kuhinduye ibintu urakoze ko amazina yabo yanditswe mu ijuru urakoze ku bwoba buheze amena urakoze kuri iyi ntsinzi ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisavye amena Yesu mu mwanya wo gukomoreza uzoja kuba igiti gihagaze neza gute uzoja kuba isederi kwisederi igiti kigereza hariya hejuru cireba none uzoja kuba isederi gute nawe ibyawe byarategezwe uzoshinga intahe gute nawe ibyawe byarategezwe umuntu agira ati narakegetewe naribwe naranyazwe none akeneye gushoboshwa panisha mikono yako miwili tuza amaboko yawe Manda yo mu ijuru urakoze kutugirira neza gutya haleluya kandi ijambo ryawe riravuga ngo fa kwemera gusa ko wancumuyeko abasavye bawe Mana baremeye ko hari ivyabo vyakegeshwe n'inzige Mana bamaze ibihe bari mu bugaragwa mu izina rya Yesu kiriya gihe ca Eliya ngo imvura ngo icimara imyaka 3 n'isi itagwa Mana nyene isi n'ijoro hari abantu benshi hano imvura yari imaze imyaka itagwa mu izina rya Yesu bari bamaze iminsi barahando mbese basa n'ababihevye byari bisigaye umenga ntibigishoboka wamenga ntibikigaruka none rero Mana urakoze mu izina rya Yesu ko watwiyumviriye kw'ibyiza kugira ngo dukomorere muntu wese Mana
Mana umugarukanire ibihe byiza umugarukanire ya minsi yahoranye mu izina rya Yesu umunyanazarete. Haleluya. Aha ntiturinda gusaba ngo nusuke Mana wari wabigabiye nicyo wadutumiriye hano twari kugira ngo uduhe twari kugira ngo dukomorere twari kugira ngo tuvubire imvura y'umuvuvu ivuye mu ijuru imvura ya mpwemu yera. Mana wagombye kudushitsa kw'amasezerano kwavuze ngo nzosuka. Haleluya. Impwemu y'ubuntu n'impwemu yo gusenga ku munzu ya Dawidi no kuba ab'i Yerusalemu bose. Mana urakoze. Mpwemu yo gusenga yongere kutubako mpwemu yo gusoma ijambo ryawe yongere kuba ku basabyi bawe impwemu yo gushinga intahe. Yesu mwiza urakoze. None rero tubizeye ko tubihawe ko wavuze ngo iyo dusenze ngo duce twizera ko tubihawe ngo kandi tuzobibona kuko ni Imana ibivuze n'umwami abivuze n'uhoraho abivuze n'ingabo abivuze. None rero turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umugororotsi niho dusenze. Amena. Iyi saha nayo ngoma nsabe bariya bungurijwe baryungura ni isaha ikomeye. Uyu ni umwanya ukomeye nk'uko twamaze kubyumva. Imana ntiyabirekeye ngaho vuga uti amen amen. Eka ntiyabirekeye ngaho. Haleluya. Ntiyabirekeye ngaho itagira uwo kuyishingira intahe. Kino gihe irakeneye uyishingira intahe. Amena amena. Yesaya Imana iramubaza iti ndatuma nde? Ati ndi hano. Mbega kivuze iti ndakeneye uwo kunshingira intahe. Nawe uvuze ngo iki? Uvuze ngo iki? Yereka amaboko yawe uti ndi hano. Ariko ntiyabirekeye ngaho itagira uwo kuyishingira intahe kuko yamibagirira neza ibaha imvura iva mu ijuru. Mbega ino saha muriteguye kwakira imvura iva hehe? Iva hehe? Kugira ngo mushobore kugira gute? Kugira ngo mushobore kuyishingira intahe ngo ibahaze ibyo kurya yuzuza imitima yanyu umunezero. Mube murakira umunezero mu izina rya Yesu. Amen. Ndabasaba umunezero mu izina rya Yesu. Akira 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 umunezero mu izina rya Yesu. Pokea furaha kwa jina la 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 Yesu. Ntiyabirekeyeho. Ntiyabirekeyeho. Uragombye yuko uyu munsi ronka wo kwishingira intahe. Haleluya. Amen. Yesaya yabivuze. Hari ikintu nagomba mwibuke ngo mu bugaragwa nzohatera ibiti by'amasederi hagaranga isederi mu izina rya Yesu. Akira ingabire yawe mu izina rya Yesu. Hagaranga imishita mu izina rya Yesu. Akira ingabire yawe mu izina rya Yesu. Hagaranga imihadasi mu izina rya Yesu. Akira ingabire yawe nawe mu izina rya Yesu. Hagaranga yarayo mu izina rya Yesu. Akira ingabire yawe mu izina rya Yesu. Akira ingabire yawe mu izina rya Yesu. Hagaranga akajwari k'Imana mu izina rya Yesu. Akira ingabire yawe mu izina rya Yesu. Hagaranga imitidari y'Imana mu izina rya Yesu. Hagaranga imiteshuri y'Imana mu
Yesu. Akira ingabire yawe mu izina rya Yesu. Akira igikuriro cy'impwemu mu izina rya Yesu. Akira mpwemu yera mu izina rya Yesu. Akira imvura ya mpwemu yera mu izina rya Yesu. Ubugaragwa ndabwimuye mu izina rya Yesu. Ubugaragwa ndabwimuye mu izina rya Yesu. Ahari ubugaragwa nihasukwa amazi mu izina rya Yesu. Ndaziburuye inzuzi mu mpinga z'imisozi. Akira mu izina rya Yesu. Akira mu izina rya Yesu. Amasoko natembere muri wowe mu izina rya Yesu. Ubugaragwa nibuhinduke mu izina rya Yesu. Nibuhinduke ikidengeri cy'amazi mu izina rya Yesu. Igihugu cyari cyumye nigihinduka imizi y'amazi mu izina rya Yesu. Byakire byose n'umugisha wawe mu izina rya Yesu. Nishumushanya niwakire mu izina rya Yesu. Uru rubyaro rwahezagiwe niwakire mu izina rya Yesu. Niwakire mu izina rya Yesu. Cya gicu rero kiri hano. Cya gicu twasoma kiri hano. Reka nsengere bakira. Nawe ucuduga muri mpwemu. Icyo Imana ikubwira cyose ugikore. Mana mana mana. Mana 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 mana. Oh rabatakine madagando. Suka. Mugachere suka. Mugachere suka. Genda genda. Genda genda. Genda genda. Ubugaragwa bwari bubaye burebure. Turabuhindure mu izina rya Yesu. Turabuhindure mu izina rya Yesu. Bana bahungu bana bakobwa. Umuntu wese ari ngaha agiye gutabwa neza mu rugo rw'Imana. Iburasirazuba baterwe. Iburengerazuba baterwe. Iburaruko baterwe. Ibumanuko baterwe. Uburundi bwose bashingagirwe nk'ingemwe. Bazunguruka isi bayishingagirwemo. Mami, imyaka yaje izoba imyaka myiza. Haleluya. Suka. 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 Turashaka imvura yo mu mvubu n'izina rya Yesu. Twakiritse umuntu wese umusukeho ashike habaye iyi ngurigwe iyi ngurigwe ndiherena iraza gushishikara egira zoshishikara iyi ngurigwe zoshishikara iyo ngurigwe zoshira iyo ngurigwe zoshishikara abatwihenze ko birahindutse abadukenga birahindutse abatamenye bakura birahindutse urukoresha ibyuhizi ababazira bamwe bakozi bakomeye ibishirira bikomeye intore zibanza guseruka zikomeye aho baza barateretswe hose baza barateretswe nk'ibishirira bikomeye ingabire z'Imana zive zirabemwo kandi aho umuntu azohurira n'uwundi baza banezerewe nuko basanzwe umwe bisiga bihura bisinda urakoze n'ibyo dusabye kandi turizeye ko tubihawe turabizeye ko tubihawe turizeye ko tubihawe turakomeye amashimani tugare turakomeye amashimani tugare turakomeye amashimani tugare Mana turakomeye amashimani uri umugabo w'abagabo uri ntore mu ntambara uri cyunja bidasanzwe uri umwana adasanzwe uri wera uri wera uri wera
mwakire mu bwoko amen. Amen. Swingea. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. agenda yizeye kwagariwe hanyuma isigaye tuzoshishikara kuza turaganira n'abakozi b'Imana shemurindire yari maporogaramu ntihabaga dutaha tugira dukorera Imana dukorera ibindi bikorwa byo gusezera abahejeje twakira n'abashasha wihangane dusozere hamwe reka duhe porogaramu bari bayifise umwami Yesu aduhezagire twese.